habaye ikintu giki cyatumye usohoka ikagenda cyatumye sohoka ndetse mwabibonye umuganga usanzwe ufite ibibazo aho habaye ingorane aho umukuru w'umugambi yafashe umugambwe wiwe aramabanga hambaye kubera gutwara umugambwe w'abadasigana n'umugambwe ubwa mbere tugerezwa kugenda wiyubara kuko nta wundi tugenda twisunga atari ikirenge c'umuganwa Rudoviko wa Gasore n'umugambwe warongoye iki gihugu n'umugambwe ufise byinshi uvugwa ko kandi ubazwa ibyo byose usanga atawundi abibazwa ari umukuru w'umugambwe urumva ko ari ukugenda ninengesera ariko kandi n'umugambwe utegerezwa kugira ijunja n'ijambo mu gihugu inyuma y'amatora y'ibihumbi 2025 mwabonye ko basubiye kwemeza ko tuja mu matora y'umukuru w'igihugu ivyo byose bitegerezwa kuja ku mukuru w'umugambwe naho nyene mu guhiganwa afasha uhiganwa kugira ngo yiruke mu gihugu cyose n'amabanga rero atorosha ariko ahimbaye n'ahahambaye tuzogerageza tugamburuke turazi umugambwe bizonyorohera kuko abadasigana ubu ndabazi mwabonye abagorana badakurikije itegeko na rimwe canke ubu canke uriya ariko abo bose tuzogerageza kubumviriza ariko kandi n'uguhana kugira ngo umugambwe ugume ujija ku rutonde atawugendera ku wundi hariho akantu uvuga ngo kabaye gasa n'akatari keza cyane n'umugambi wa Iprona mbese uba harabayeho gusobanurira abanywanyi b'umugambi bose ingene uno munsi warutunganyije umugambi w'abadasigana ukorera habona duhamagara abantu twabishize ku mbuga ngurukana bumenyi ahandi turafisa imigwi aho duhurira n'abadasigana ivyo byose twarabimenyesheje none murabona iyo abantu bitoza ari benshi nka kurya barafise ingingo bategerezwa gusinya zo kubahana kandi si twe twenyene no matora y'igihugu turafise ico bita code de conduite tugenda twubahiriza iyo rero wewe utabisinye ukanka uvuze uti sinshaka kwitoza abarya banse nabataje gusinya nabataje kugira bemere na burya bari bafise umugambi mwumvise ibiciye ku marezo sociaux bavuga ko bakuye umugambi umukuru w'umugambi turi mu ikoraniro kaminuza iryo nikosa rihanwa igihe abagize ikoraniro kaminuza ukaburi uravuga ngo komite centrale kandi aribo bayigize n'abandi wewe ukacuja ku maradiyo n'ahandi ugashikiza ivyo bintu nikosa ribi rihagano
kandi ukaca uza ngo ushaka guhigana uwo mugambwe ko barakajagari. Akari kabuze twagahejeje. Murabona amategeko ya komite agenga umugambwe avuga yuko abaza mu ikoraniro kaminuza arabatowe mu ikoraniro nkuno munsi. Igihe rero twe dutorwa mu bihumbi 2021 abatunywana ntibari bwaze. No kuvuga naye amategeko avuga yuko utora aba ari uwo mu ikoraniro kaminuza ya 2021 komite centrale yihejeje. Hanyuma aba twarabiganiriye bari babizi, nico gituma bari barindiriye kuno munsi tugenda tubashize mu nzego shasha. Mwumvise tubashira muri conseil supérieur, mwumvise ko twabashize muri comité centrale nshasha, mwumvise ko twabashize muri biro nshingwa bikorwa. Ubu nta gafashi, nico gituma navuze nti umugambi wo kunywana uno munsi twawusozereye. Nta tegeko na rimwe rikubira umuntu wese ho waruri, kuko dutoye amategeko, dutoye byose turi kumwe. Ubu rero mu makomine, mu ntara n'ibindi tuzaba turi kumwe, nta ntambamye. Uwo mugwi ntese namenye witirirwa, jewe mu mugambwe w'abadasigana ndawita ko ari wabagize akajagari. Nivyo nibaza, sinzi ko mwe mwamuzi izina. Yo haba hariho abo bitirira twobimenye, ariko ntabo byo kwitirira. Numugwi w'abantu batera akajagari tutaba tuzi abo batumye. Nico gituma mwabonye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yafashe ingingo ko tubahagarika tukabafuta mu mugambwe imyaka 5 kugira dukurikirana ivyabo, kuko abantu bagira ibintu nkabirya n'abantu baba batari abanyamugambwe, ari abandi bafise ibindi ngendo mbi yo gusuzugura ikoraniro kaminuza. Kuko ikoraniro kaminuza iyo baba bafise ababo babakurikira, iri koraniro kaminuza ryose ryaca rihaguruka rikabakurikira. Mugabo mwabonye abagiye ikoraniro kaminuza ryagumya aha kuko twababonye nk'agahabwa ko ari abantu. Rero ikoraniro kaminuza, iyo turi mu ikoraniro kaminuza nta kindi kiba kiriho, nta majambo dutangamwo, ni ugutora cyangwa mukareka. Kuko ikoraniro kaminuza rijejwe gutora canke rigahakana. Iyo rero uvuze ikintu ikoraniro kaminuza rikaguhakanira uca ugenda. Mu mugambwe w'abadasigana kurushwa canke gutsinda ntitwigera tubishira inyuma. Ivyo byose ugiye mu matora murajana, ariko nico gituma yakivuze ku kazi ko abantu benshi bagira ubwoba iyo barushijwe. Ariko umugambwe w'abadasigana tugiye mu matora tutavuze ko tugiye kurushwa, ahubwo ico yashimikiye ko kandi gikomeye mukwiye gufata nuko twifuza ko amatora yotegurwa neza mu muco gusumba y'ibihumbi 2025, aho umugambwe w'abadasigana utsindwa ntangorane, mugabo bigaba mu muco. N'abantu batarenga bangahe mwababonye, bamwe turabazi, abane tuzi intumbero zabo, tuzogerageza tubumvirize. Ariko nko witwanje Borekaniye Serge namumviza avuga ibintu bidashoboka ku maradiyo, bidashoboka. Ariko ko mwabonye ibikoraniro kaminuza ryagiye rimuhanye, kuko umuntu agira ibintu nk'ivyo ntushobora kurongora umugambwe uri umubeshi. Ntushobora kubesha amakungu ngo naka turamukuye ikoraniro kaminuza ryicaye riko rirakora yatacu ryavuga ubesheye indongozi. N'abandi rero benshi ayiranyibutse stani bagize akajagari kadashoboka, kuko indongozi muri komisiyo iri kwiravuga ntushobora kuvuga ngo ndahakanye mu gihe uziko wewe mu gihe abantu bahamagara abantu ngo nibaze gusinya wemeze kuzoja mu matora nibigira ukanka ucuza kugira ngo utere ingorane. Ivyo rero nibisanzwe umugambwe w'abadasigana abantu babitoreye inyishu subwa mbere, kandi hari abantu ha mu runtu. Burabo basohowe bari mu mabanga, harimo abari mu mabanga y'igihugu, abo basohotse bagava mu matora. Mbega nimba batanze n'umugambwe w'Iprona
uyu munsi tuva ko basubirizwa cyangwa ari zindi zose ibyo amabanga y'igihugu atangwa n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ntiyabona ku kazi babigira neza akabashimira twe ndizozamugira mugabo nawe ngira yabonye yuko ataca afise mu bafise kuko wigenza uko ukigenza nabi umugambwe ukigenza nabi imbere y'icegera c'umukuru w'igihugu uri umuntu atacu kimaze byatubabaje kuba twararungitse abantu nk'abo mu banga y'igihugu. Umenga harababona yuko umugambwe uri ku butegetsi na ipona basa nkaho menga batwara baganira bari mu biganiro ariko muri no minsi urabona umenga ipona irafise urundi ruhande irimwo ivuga iti ibi ntitubihuriza ko n'ubutegetsi canke n'umugambwe uri ku butegetsi ntimukiri mu baganira bashira hamwe canke hari ikibazo ki umugambwe w'abadasigana ntiwigera ureka gufasha igihugu ari byo kubaka igihugu by'amahoro by'umutekano ibintu byose twama tuganira n'inzego z'igihugu uko turi mu gihugu ariko ikitagenze neza nitureka kubwira ubutegetsi ko bitagenda neza nico bigiturire nico gituma rero ntawo uvuga ngo aba bantu ntibaganira neza uwo ari we wese azorongora igihugu ntatwara ibintu neza ntituzoreka kumukebura ariko kandi navyo niba bivuga ko mutaganira neza ahubwo ubumubwira aho bitagenda neza. ku muryango twabonye bageni ipona akarongo 48 etc. ruvuga ruti ikoraniro kaminuza y'umugabo w'adasigana ipona rizokwigerezo rya 8 Myandagaro 2026 rizorwe gushiraho indongozi ku rwego rw'igihugu. Nico gituma abazokwitoza basabwa kugira inyifato zikurikira. Ubwa mbere abitoza bose mu vyumve barinda kwirinda imvugo canke ibikorwa bityoza abadasigana canke abitoza. Izotanze ubwa kabiri kwirinda imvugo ityoza inzego z'umugambwe w'abadasigana. Ubwa gatatu kwirinda ingendo n'ibikorwa bihungabanya integuro y'ikoraniro kaminuza kuva mu ntango gushika ku musozo. Ubwa gatatu ubwa kane kwemera gushyiraho intahe ishize mu vyavuye mu matora no gushiraho indongozi. Ubwa gatanu uzobirenga ko azofatirwa ibihano harimwo no kumukura ku rutonde rw'abitoza. Mumenye neza turasubiramo mumenye neza uwemera kwitoza wese uwemera kwitoza wese ategerezwa gushyira umukono kuri runo rupapuro rw'inzira. Gushyiraho umukono kuri runo rupapuro bizotangwa ku munsi wa gatatu hari tariki 6 z'ukwezi k'umunani 2026 kuva saa 2 gushika ku munsi wa kane igezwe rya gatandatu n'umunani 2026 igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo. Zitayasinywa n'umukuru w'umugambwe w'abadasigana. Ndababwira abashize umukono murani nyumviriza mwebwe mwice bwako ndasomera abashize umukono kuri rupapuro na signature zabo. Nsaba journaliste baze bazisomera zikamere baze bakavuga amashauri gusa. Uwa mbere umviriza uwitwa Hatungimana Sirini aduze urupapuro yarasinye bamwemereye. Uwitwa Honorable Ernest Nahimana yarasinye nguyo. Uwitwa Nzigamiye Didas yarasinye. Uwitwa Mukanya David yarasinye. Uwitwa Olivier Nkurunziza yarasinye.
uwitwa Niyonkuru Jean de Dieu yarasinye, uwitwa Bukuru Jean de Dieu yarasinye, uwitwa Mahoro Anise yarasinye, uwitwa Iyamuremye Fabien yarasinye, uwitwa Habyarimana Canisius yarasinye, uwitwa Niyonzima Deo yarasinye, uwitwa Nizigimana Raymond yarasinye, uwitwa Aishakiye Menedor yarasinye, uwitwa Nsabimana Cecile yasinye, uwitwa Jean Claude Ndokubwayo yasinye. Ni ukuvuga iki? Hariho abantu rero bataje gusinya, kumbe rero ko baguza izo nduru, abo nayo ku mazina yabo bitwa ba. Abo bose bataje gusinya, uwitwa Fanopozine mu Rwantangabo, uwo murundi nateka avuga haje ko atasinye niyabagije yasokowe. Ubwa kabiri, uwitwa Serge Joel Kabuye yasokoye kuko ntiyaje gusinya. Uwitwa Sudani Iranyibutse ntiyaje gusinya yasokowe. Kandi ashobora gufata ijambo ngaha ntabisohoye. Umuntu wese afite uwitwa Sudani Iranyibutse asohoka kuko leta ariyo. Twese polisi mzuri hata unye so hazi nigo baadhi wa jazi yemu nacho kwa ade musora sera musora Amen. Wewe unataka kuweka kila jambo. Na sema baba kila jambo. Kila kitu. Ndio gani? Wewe ndio unataka kila jambo. Naso. Wewe. Naso. wese nje gusoma kuri urupapuro ataje kurusinyako akagomba gusoma ijambo atemeye ko umuntu adasigana asohoka burya bari musohoye. Uwitwa Hoje Kwizera Yvette niyaje gusinya nawe atekereza ubuzima bw'abandi
ibi ntibirengana ntibicamo kameme demokarasi irahari mu oya igituma badatanga amajambo ni kuki rero nicyo kibazo mfise bigatuma badasigana ahubwo nimba udashaka ko bagukamere wegere kure ntuze ngaha udashaka ko bagukamere gira kure nayandi ho bariko barakamera kandi bakamera buri muntu wese habaye ikintu giki cyatumye usohoka ikagere ndayivugire cyatumye sohoka ndetse mwabibonye umuganga usanzwe ufite ibibazo aho habaye ingorane aho umukuru w'umugambi yafashe umugambi wiwe turabizi none ujejwe nk'umuganga none wumva wowe ubaza umukuru w'umugambi mu ntara ngo ntabyo nzi umukongresiste mubateza kuza gutora yinjiye n'indi nawe uragenda none ko reka twe turi muri sekirite mugomba kudumbera nawe uzi ko subira reka twese turabadasigara nawe uzi ko turabadasigara wowe uraza wakamere nawe